Yes nuko reka ndabaramutse cyane nizera ko mumeze neza cyane mwebwe mutwumviriza muri mu mihingo itandukanye nizera ko mumeze neza cyane. Urubuga ni Restack ndagusaba kufyonda subscribe kugira ngo dushobore kubaka umuryango umeze neza. Ndakwibutsa ko ndabahamagarira gukwiza igihumbi cy'abadukurikirana kugira ngo dutangure kubahereza ibiganiro bimeze neza, ibiganiro bitandukanye hamwe n'abaririmbyi bacu batandukanye. Ijwi mwumva ni Didman Pro, ariko nkwibutse ko kabisa tugiye kuza turabana muri buno buryo bwa voix off, ariko kandi no mu bindi biganiro bitandukanye tugiye kuza turabahereza n'abaririmbyi batandukanye. Reka ndakubwire ko tugarutse tuvuga kuri no nkuru ya SAT-B. Ubona ko twovuga ko yaraye akoze ibidasanzwe. Ni SAT-B inyuma y'igihe kitari gito ataboneka kuri stage, yasubiye kubikora kandi hariya mu ntara ya Ngozi aho bita kuri Belvedere. Neza na neza abasanzwe bakurikirana SAT-B urabona ko ku munsi w'ejo yanditse amateka aho yashika mu gisagara ca Ngozi, abicishije ku rubuga rwe rwa Facebook akaba yarashize ku mugaragaro amafoto yerekana abanyagihugu bo mu gisagara ca Ngozi bamwishimiye ku rugero rudasanzwe. Abona ko amabarabara yari yuzuye abantu, SAT-B agenda baramutsa, ubona neza ko banezerewe, ubona ko by'ukuri abatari bake muri ico gisagara ca Ngozi bari barindiranye igishika ico giteramo. Ndakwibutsa ko kuva ku munsi wa mbere ashira afishe ku mugaragaro abantu batanguye kwitegurira cyane bidasanzwe kino giteramo, aho ubona ko byategekanwa ko kwinjira ari amafaranga 5,000 mu kibanza gisanzwe, ariko abatari bake muri ico gisagara basaba SAT-B ko batoja kumuraba ku mafaranga 5,000 ahubwo ko yoshira ku mafaranga 10,000. Igiteramo muri rusange kikaba caraye kigenze neza nkuko tubibona mu ka video kashoboye kuja ku mugaragaro. Ubona ko abanyengozi bari bitavye igiteramo ku rugero rushimishije. SAT-B ukabona by'ukuri ko yarakumbuwe muri ico gisagara bidasanzwe.